idini yabinesheje uburyo bwiyegeje gusa ariko yarabinesheje asubira mu bwiza bwiwe kandi abikora bose bari bahari bose babiraba. Hanyuma kandi tubivugamo nuko Yesu kutuga mu bwami bwiwe gusubira mu bwiza bwiwe yabisezeranye abantu barabibabwira ati jewe n'abasenyi bawe isengero ayubaka muri zitatu bavuga ati biga bizocurika nimwabona umwana w'umuntu yisubiriye aho yahora barabivuga mu buryo butandukanye kuko azosubira mu bwiza bwiwe. Rero Yesu umunsi mukuru wo kuduga mw'ijuru ni umunsi mukuru ugaragaza ko umwana wese ikigo gusa yavutse ariko kandi ko Yesu yatsinze urupfu usongeye ko ari mu bwami bwiwe. Ica gatatu nuko Yesu yavuze muri Yohana 14 avuze ati igituma ngiye kubategurira ahandi muzoba. Turumva rero urundi rubanza rukomeye kuko Yesu yagiye mu ijuru yitangiye imbere yacu abaye n'umushuzo w'ivyeze sinzi ko ariko novuga yatugiye imbere kugira ngo adutegurire aho tuzoba twebwe abamwizera. Ivyo rero birakomeye mu kwizera ko kwizera Imana icupa rifise ububuze vyinshi rero asabasiyo twumvamo bene ivyo twumvamo ko Yesu ari mu bwiza bwiwe ari mu bubasha bwiwe kandi yasumye aho yahora abatutse mw'ijuru atari uwaca avayo. Birerekana rero ko bwa buryo Mariya ntiyari yasamye imbanyi gutyo ariko nyene yari imbanyi yavuye mw'ijuru igira umwana none yasubiye mu bwiza bwiwe. Imana ihambaye cane twebwe bw'abantu bwovyumva ariko kwizera kuravyumva kandi nuko mbere y'uko Yesu agaruka mubaho kuritegura kurindira kumwitega hano havuga ngo azogaruka atazanywe n'ivyaha mugabo aje gukiza abamwiteze. Ni ukuvuga ko abantu bari baramenye ko bafise ivyaha bakizera ico yakoze ubwa mbere. Incuro ya mbere yajeko akabanga ku musaraba kugira ngo abe incungu ikimazi c'abari gupfa. Abakizera ivyo yakoze ahubwo baraharigwa, abo rero bahariwe ntibihereraho ahubwo ngo amazina yabo yanditswe mu gitabo c'ubugingo hanyuma bahindurwa abana b'Imana. Bahinduwe abana b'Imana rero bazotegerezwa kuja kuba mu rugo rwa se. Niho yavuze ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyo aba atariyo nari kubibabwira ariko kuko ariyo ndabibabwiye ko naje ubwanje ngiye muri ivyo nyene niyo misiyo njanye ngiye kubategurira aho muzoba. Umunezero kandi umuntu wese ariko aratega amatwi ikiganiro amajambo yakira umunsi mukuru w'intsinzi ku rupfu, intsinzi ku caha, intsinzi ku bindi vyose Yesu yaje gutsinda indwara, amagorwa. Hanyuma mugabo si ivyo gusa yakire kuzoba mw'ijuru. Hariho akaririmbo kavuga ngo abumvishijwe nico gituma twama turirimba tunezerewe twiterera hejuru kuko twari twararuhijwe none rero turaruhutse kuko Yesu yaradukijije. Si ivyo gusa twiteguriye kuja mw'ijuru aho tuzoba tunezerewe nta mubabaro nta n'agahinda dushimira Imana. Amen. Kuvuga ko umuntu agira umunsi mukuru nk'uyu ntawukore nk'umugenzo w'idini ariko awukore nk'uwubitse ubugingo bwiwe ubuzogaruka gutora abafise ubugingo. Hanyuma Yesu arabakunda, Yesu arabiteguriye. Yesu arashaka ko muja mu giti gica abategurira aho bazoba. Yesu arashaka ko utazoja mu kuzimu, ashaka utazoja mu muriro. Nico catumye yemera gupfa kugira ngo wewe ntuzoje mu kuzimu. Akiri igihe ciza c'imyamburo ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwihane ibihe vy'imyamburo bibona uko bibaza. Umutima wawe uzonezerwa, umubiri wawe utotahare, umuryango wawe umererwe neza, mbere n'igihugu cacu kizomererwa neza, n'isi yose yomererwa neza. Igikeneye ni ukumwizera.
no kumurindira abamurindiriye baba biteguye kubera nta mwanya wo gukora ibyaha gihari isigaye umwanya wo kugororoka no gutegura urwo rugendo ruhambaye ruzoja mu nzego cyane rero babifurije kwakira amajambo y'Imana kuko ijambo ry'Imana rirakiza kandi ko munyemereye amasengero ari ubutumwa bwiza dusangiye yuko umwami Yesu Kristo azogaruka kuba mubona agenda ko bamubona agenda niko bazomubona agaruka kandi utayishorera hano haravuga ngo azogaruka ngo n'abamubavye bazomubona ushobora gusoma iryo jambo umwe adukunda yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe biyose icubahiro n'inganji bibi vyiwe ibihe bitazoshira amen. Arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera n'abamucumise bazomubona kandi amoko yose yo mw'isi azoborogeshwa nawe niko biri amen. Jewe ndi Alpha na Omega niko umwami Imana igize iriho kandi yamyeho kandi igiritse niyo ishobora byose. Ndabasengera kandi Yesu ndagushimiye umuntu wese ashitse umutima ku ijambo ryawe kandi anyotewe kugororoka anyotewe kwemerwa nawe kuko abafise inyota nibo bakeneye kubaha ico kuno. Ndasengera rero anyotewe kugirira neza ndasengera urupaniha umuntu ariko aratega amatwi ikiganiro ariko umutima we yumva wagirizwa ndamusengera kugira ngo yakire icitwa c'intemburo bitewe no guharirwa kuvuye mu kwihana kandi kwihana nyako. Mwami Yesu urakoze ndasengera abandi bari barasavye kugongwe baragiye ubuzima budakora ivyaha kugira ngo kano kanya nabo baronke inkomezi zo kubandanya muri iyo nzira bafashe umunsi ku munsi. Icubahiro n'icawe ndasengera umunsi mukuru nyawo abari bumva bakekeranya bumva amakenga bumva bibaza ivyawe bikabasiga. Uyu munsi mukuru twibuka ko waduze mw'ijuru bamenyeshe kuri Imana ishobora byose kandi ko ufise ijuru ahandi uba atarahatuba kandi aho niho uzotujana. Ndasenze ngo vyizerwe, ndasenze ngo kutizera guhunge, ndasenze ngo bikekeranisha biveho mu izina rya Yesu Kristo nsenze. Abariko baratega amatwi ikiganiro barusha bananiwe bafise imitwaro yindi nami ndasenze ngo yishurwe mbere binababera ikimenyamenya c'uko ukwizeye atamaramara. Mu izina rya Yesu Kristo nsavye vyose nizeye amen.